Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Kwizera Nonant TV aho muherereye hose. Uno musi rero muko mubibona turi kuri zone ya Gatumba aho twagiye kwifatanya n'umukobwa Ding Delicia aho yagiye gushikiriza kugira icashikirije abana b'abakobwa bagiye barahura n'ibibazo na cyane cyane babandi batwogwa n'amazi bari mu mahema. Gumana natwe rero kugira ngo mukomeze gukurikirana uko biriko biragenda. Icivugo ni twiteho isuku mu kwezi kwabo. No kuvuga ngo iryo suku rirakenera koga neza, rirakenera gasabuni, rirakenera ko mumesa. Na cyane cyane hariho abigeme iyo bari muri ivyo bihe by'iwabo baba bararibwa cyane. Rero nkuko twayaze n'abaganga batandukanye barashoye kudushikiriza batubwira yuko ari nkuko dusanzwe tubizi twese yuko icayi gipirifya amaraso. Rero icayi gishobora kuba gipirifya amaraso birashobora korohereza bamwe kugira ngo ayo maraso ashobore gusohoka neza atiri warabababaza. Nico gituma twiyumviriye ku kintu cyo kunwa icayi turiyumvira ku kintu c'isukari. Muradutunga niko tungana murabona yuko atabirebire nkuko mubibona niko tureha muze kutwakira uku. Ego hama novuga yuko ejo kuwemera Ecclesia Katolika ari uwo munsi tuzoheza indwi y'urukundo ari uwo munsi wa nyuma wo guheza indwi y'urukundo twitegurira Pasika mu bantu bari mu mafungo ndibaza murabizi ubwo nigo rukundo rwacu dushoboye kubereka muratwakira kuno ngira ko nshimira abantu bose twakoranye kino gikorwa ndashimiye team yanje Burundi nkunda ndabashimiye cyane gose abari hanze n'abari hano ndashimiye kandi team Burundi nkunda company murabona ko bashajije ndabakunda cyane gose baramfashije ndashimira abavyeyi banje ndabakunda cyane murabona mama Afrika hari ukuntu atesa araberewe cyane gose ndamukunda cyane ndashimiye buri muntu wese yagize icakora kugira kino gikorwa gishobore kugera hano kigeze Olimix arabizi sishaka kugenda ntamushimiye kamera ndabasavye mu nkomera amashimuzo wamukoze novuga yuko izuba rya Gatumba canke imvura ya Gatumba ariwe twayisangiye amarero turi yose twari kumwe ndamushimira cyane nawe ndabashimiye mwese mwagize ico mukora ndashimiye abamfashe mu mugongo ndashimiye abamperekeje ndashimiye donc sinumva ukuntu no bivuga Imana yoyo irabizi yuko kuva mu gitondo nawe ndayishimira yuko kugeza kuri no saha nuziye amashimwe ndashima cyane gose ndabakunda cyane gose merci Moza Cynthia Ana Emily Kuru Marika Yamunda Igeti Habyarimana Adonati Yakoze Christabella Kundo Ornella Tangishaka Dot Yamuto Stesiri Chimani Mai Camille Andrei Similman Anthony Yosi Masara Kanyamuneza Onex Ishawimana Brenda Ngaha Ishimana Rodrigo Uimana Teti twebwe nk'abakobwa mu Gatumba mwari muje kuraba kwizina ryabo no kwizina ryanje nkaba nemeye gushima ndabashimiye mwakoze uyu mutima mwagaragaje kuri twebwe muze mugaragaje n'ahandi
muje nk'ubu mwaje kuturaba cyo tubona tutura abantu tutari bikoko burya iyo umenga umuntu ari mu kibazo ntari umuntu amushigikiye kimufate mu mugongo aca nk'umuntu umenga nawe ntari mu bantu akaba umenga nawe yarahebwe ntacibukwa n'Imana rero turabibashimiye cyane uno mutima mwagaragaje hano vraiment muze mukoreshe n'ahandi Imana ibahezagira aho mwakuye ihasubiza ibindi murakoze kuba twarahisemo ngaha suka atahandi hari hahari ariko buri bantu bose baba bafite ibibazo bitandukanye ni ukuvuga ngo hariho abashobora kuba muri bino bihe byabo bashobora kuronka utwo tuntu ariko kumbure bo ikibazo cyabo cyabaye ari ikibazo kiri grave kuruta abandi ca turabiyumvira kuko onye ego naragiye kuri terrain d'abord ndaraba ibihari ndaraba n'ibibura hanini bari babuze ibintu byo gukoresha muri iryo suku kuvuga ngo bari bakeneye tujya dukote bari bakeneye kandi n'amasabuni yo koga bagakenera n'indobo zo kuvomamwe amazi kugira ngo bashoye koga hamwe n'amasabuni yo kumesa bien sûr kuko uri mu butinyanka utegeza kwifata isuku haba mu koga haba no mu kumesa ibyo wambara ego cyane kandi na ouverture ya Burundi Nkunda Company twarabemereye ko tuzotanga inyigisho zitandukanye si kubigeme gusa no kubana canke kubandi bantu bose bazoba bavyifuza ariko twebwe dufite critère kubana no kubigeme ego cyane ego ni je ndi CEO mugabo ndafise abo dukorana na cyane yuko Burundi Nkunda Company niyo company irimwo Burundi Bwejo no gwaruka ni bibondo kuva ku myaka 4 gushika ku myaka 17 bari muri company Burundi Nkunda Company ego umwami yaratiye urushinge sinibaza ko twari kubwishoboza twenye ariko twararonse abo dovuga ati badufashije turafise team ya Burundi Nkunda team yaradufashije cyane yaradusupportinze hari habari hano bashoboye guhashika n'abatashoboye kuhashika bivanye nuko bari kure ego murakoze cyane ubwo mwabonye hano ni bashiki bacu turazi ko baja muri ivyo bihe kandi nk'abantu bashikiwe n'ivyago ntaho tureka kubashigikira kujya umuhungu wese abafise mushikiwe hama akamukunda niko ratwimfisemo kuza gorekeza abashiki bacu ko baje kuraba abandi bene wabo tubashigikire hari imigambi muri kazozi iri kwiriyumvirwa ko na cyane kugwaruka nko wanya hari gisata ca Burundi Bwejo ntidukora kubigeme gusa turakora no kuri bose kandi aba twaje kuraba uno munsi n'imiyabaga barakuze gatoyi ariko haro n'imiyabaga nawe y'abahungu bakuze gato bakeneye ziri impanuro kumbure bo ntibaja mu mutinyanka ariko bafise utundi tubazo boshobora gufashwa mu mpanuro canke haraba ari mu mashuri baba badafise ivyo bakoresha ku ishuri nk'egakaye canke ibindi bakeneye gushikwako imigambi iracahari bose mvuze mu kibanza cy'udutwaye ariko turatubivugana ko imigambi iracahari kandi ivyo tukanya gushika gukora ni vyinshi mu gihugu cyose kandi sabigeme gusa n'abahungu nabo barimo ico noshikiriza ugwaruka hano mu Gatumba ibintu vyabaye mu Gatumba si mu Gatumba gusa vyabaye birahora biba mu mihingo itandukanye y'igihugu icambere novuga ko ntibakwiye kwiheba kandi kuba vyarabashikiye sugwanka Imana irabakunda cyane bakwiye gutarwa mbere ko badakwiye kwiheba batore ko Imana ibakunda kandi bitwararize naco gituma muye nkibi Imana ihagurutsa abantu nkatwebwe n'abandi bakaza kubashikako rero ni ibintu vati mu buzima bigira igihe bitanguriye bigahera hama mu nyuma ibihe vyiza bikaza nibati vyizigiro bizigira Imana kandi baguma babona ejo habo heza apana ko ivyo bashikiye bahindura mu vyumviro bakanda kuzima burangiye atacashaka gushikako ariko ejo ni heza cyane ndibaza yuko aba bene wacu hanini ntibakeneye ibintu by'iwabo barakeneye ujya mutima w'urukundo kuko cyane urabona yuko ari cyo kiguma kigaruka rero umaze kuba ukunda ikintu werekanye umutima w'urukundo abantu berekana umutima w'urukundo kenshi gutandukanye jewe dinye ndashobora kuba nkoze bino onye kugira ngo ngaragaze umutima w'urukundo ndabafiseko kumbere hari n'abandi bafise ivyo bashobora gukora birengeye ibijewe nkoze ariko bigaragaza urukundo ababeni wacu barakeneye impanuro ababeni wacu barakeneye kwerekwa yuko badatawe batari kure y'abandi batari bitabwa ariko hari abantu mu bandi d'après y'ivyabashikiye nkuko nabo bishobora kubashikira akamono batera nuko bomenya yuko isi ntisakaye nabo bonyagirwa ego